ibyo bintu ni bya vrai, ibyo bintu birakomeye, birahambaye yuko mu masegonda make umutima wa kera uvamwo hakaza umutima mushasha. Inkomezi za kera zagutwara agacuri zikujyana mu magomba y'ibyaha, zikakuvamwo zishasha zikujyana mu bugororotsi utari uzi ko bunabaho, zikakwisukamo mu masegonda makeya ugahinduka. Ijoro ryo mu buzima bwanje. Ishimwe, Imana ishimwe cyane, abakiriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko tucumva ijambo ryayo, ko tugikorana kugira ngo tutazira Imana yacu, kugira ngo turonke akaryo ko gutozwa indero nayo, turonke akaryo ko guterwa intege nayo, turonke akaryo ko kuganirizwa nayo. Ni ukuri nimba ari ibindi biganiro umuntu yitaba, biraryoshe kwitaba ikiganiro c'Imana. Reka twakire uyu mwanya wose twamyemwo, n'uyu tugira dukurikize ko nk'akanya keza ko kuganira n'Imana. Yesu aguhezagire cyane, amen. Tugira dusangire amajambo y'Imana. Fisi ijambo ry'umutwe rivuga ngo umwami ashimwe Imana yacu kuko igendeye abantu bayo. Imana ishimwe cyane. Dusome muri Luka igice cyaho cya mbere, Luka igice cya mbere tasomamwo imirongo yo kumva ku 68 kugeza ku 75. Haleluya. Bahashitse dusome mu izina rya Yesu, amen. Mva naratangariye Imana ingene abantu bose bafise mpwemu yera, kuva mbere yuko Yesu avuka shika yanavutse, shika abariho, shika bambwe apfe azuke, n'ubu barafise ingene bamenya ko ari hari, barafise ingene babimenya ko yagendeye isi. Imana ishimwe cyane, aleluya. Zakariya ashima Imana. Usome ati umwami ashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igendeye abantu bayo ikabacungura, kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera yavugisha bahereye mbere na mbere, ngo idukize abansi bacu n'amaboko y'abatwanka bose, kandi igirire ba sogokuruza imbabazi, yibuke isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu, ko izoduha gukizwa amaboko y'abansi bacu, tukayisenga atabwoba, turabera tugororoka mu nyonga zayo iminsi yacu yose. Iyo Mana ishimwe, aleluya. Mu murongo wa 68 niho hari mwiri jambo ry'umutwe rivuga ngo umwami ashimwe. Hano bavuga ngo Imana y'Abisirayeli, twebwe twavuze ngo Imana yacu.
haleluya. Umwami ashimwe, Imana yacu kuko igendeye abantu bayo. Amen. Mwami Yesu uhabwe icubahiro. Si rimwe kandi si kabiri tumvise kugira neza kwawe. Uhabwe icubahiro kununo munsi bazakayo baracabwirwa ngo ururuka kuko nkwiye kurara mu nzu wawe uyu munsi. Turaguhaye icubahiro kukiza mu nzu zacu. Turaguhaye icubahiro kukiza ku bana natwe. Turaguhaye icubahiro kukigendera abantu bawe. Turaguhaye icubahiro inganji mu izina ry'ubwungere bw'ishengero. Ndaguhaye icubahiro muri ino nzu mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Haleluya. Doraga kiza hataje mu bikari by'inzu yawe, manukuza undi we mutima umenetse, nkwiye kurari wawe. Ko wateye umugongo ikibi, ugahindukirira ukuri, ukagwiza urukundo we mutima umenetse, nkwiye kurari wawe. Bene abo bashimira Imana banezerwe. We mutima umenetse, nkwiye kurari wawe. We mutima umenetse, nkwiye kurari wawe. We mutima umenetse, nkwiye kurari wawe. Amen. Israeli yaririmbye ngo ndakuraba mu maso, uko niko Imana ivuga, ndakuraba mu maso nkabona ko ufise inyota yo kundaba no kumbona. None rero ntukumara inyota, Yesu avuga ati ndaje kubana nawe. Amen. Abafise inyota, haleluya. Abafise inyota yo kubana na Yesu, haleluya. Abisubiramo Yohana ntirabivuga neza, niba utakiriko uramutangarira. Abafise inyota ko Yesu aza kubana nabo, ukumva ko muri kumwe, haleluya. Amen. Amen. Dutegerezwa gukizwa gushika ahantu n'Imana iryoherwa, ikavuga uti agakiza natanze arakabayemo. Amen. Umunezero w'agakiza ntiwihisha. Inkomezi z'agakiza ntizihisha. Aho Yesu ari ibintu birahinduka. Semerera kandi uti amen. Haleluya. Yesu we wakira icubahiro. Amen. Mu myaka yaheze ngera ni 2019 canke 2020 ngandi 20 nasomye amajambo ndaborererwamo ndaherayo. Hanyuma caniha inguvu zikuyafata ku mutwe. Nariko nsoma mu kabibiriya k'igifaransa k'akantu Testament kari hagutse.
nari nafashe iminsi yanje yo kwibwarana ngo senge sinzohibagira ahantu narindi ndavuga ni aya majambo arakomeye reka ndayafate ku mutwe ndafata umurongo wa mbere 68 69 ndayafata ku mutwe ngerageza kuyafata ku mutwe ngiye muri dushe njasanga ndiko ndayaririmba. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël parce qu'il a visité et racheté son peuple. Alléluia. Il nous a donné en puissance sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé, c'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses prophètes, par la bouche de ses prophètes. Alléluia. Il avait juste après nous avoir délivrés, nous accorder de lui service sans crainte, marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Oh! Nawe utumva igifaransa ucanikeka ko watumvise urumva aho Yesu ashimwe cyane. Yo ibyo nibyo yari yarasezeranye yuko umunsi umwe izoturungikira umutabazi avuye mu muryango wa Dawidi, kandi ibyo nibyo yashikije nk'uko yabivugiye mu kanwa k'abasavyi bayo yuko izoduha kuyikorera imaze kuducungura, izoduha kuyikorera atabwoba, tugendera imbere yayo turabera dutunganye rwose. turashobora kwezwa tugakorera Imana kuko umukiza yarashitse. Mvugiriza Imana impundu bantu b'Imana. Yesu ni mwiza kuko azodukiza amaboko y'abansi bacu badutwara agahindagizo ukibuka umusubira ukabesha umusubira ugasanga umusubira ukagira urwango umusubira ugashaka guharira bikanga bivuze nawe yakomera ikanga. Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo. Imana ikomerwa amashyi, Imana ikomerwa amashyi. Ibyari byaranse birashoboka parce que je suis là. Ibyari byaranse birashoboka Yesu ni hari. Indi amen. Imigozi n'iminyoro byari bituboshe yarabicagaguye. Yemeye kubambwa yitwa ikivume kugira ngo abari bivume babitewe n'ibyaha bagendeyemo bituveko. Impundu ku mwami. Murazi jewe ikintu cyatumye ntambakara. Imana ishimwe ko ata kamera yari ihari kubera wowe uzovyibagira ingene nabigenjeje. Haleluya. Tuko turatazira Imana. Hari ijambo ryangize kujya mwabonye. Ni ijambo yavuga ngo tunezerwe kandi twishime umwami Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Tunezerwe kandi twishime umwami Yesu urupfu yarumize bunguri. Yesaya niwe yatanguye kubivugishwa kuko urupfu ngo azorumira bunguri aho azokira. None yaraje amaze kuzuka mu bapfuye arasemerera ngo jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Komera Imana amashyi. Nanezerewe niyumviriye ingoma itwawe na Yesu. Yesu ari ku ngoma.
nanezerewe hasohotse itangazo rivuga ngo umutware mfise ni Yesu, umwami uganje ingoma mbamwo ni Yesu. Ingoma cyinshi, ubuntu bwinshi, umugira neza, avuga bikaba, adakehanirwa ngo ajye gusaba imfashanyo mu makungu, umwami w'abami Imana ya nyamana. Ndaba n'ibigumbagumba, simba amaze imyaka 20 mu gakiza, kuko iragoye rwose. Wabibwirwa n'abaguye batamaze amezi 2, ariko kuko atari ibigumbagumba turabyakira, byavuzwe n'Imana nyamana, tukabaho, tukabandanya, tugatsinda ibigeragezo, tukegera imbere, tugashika iyo masezerano. Aya mbere tukayanyakura, n'ayandi tukayakira, n'ayandi tukayakira, turindiriye n'ayandi ahambaye. Urashobora kuvuga iti Imana ivuga nitwasarara tuzokira nta ngorane. Imana ivugira iti igomba. Hano hari ibintu twumva uyu mwami aje gukora. Hariyo mu murongo wa 71 baje kudukiza abansi bacu n'amaboko y'abatwanga bose. Bani komerwa amashyi cyane.
uzi ko bitagufitiye umugambi mwiza, akira intsinzi ya Yesu. Haleluya. Bimeze uko numva naho wowe uronse urufunguruzo ruzogufasha kugurura ahari hugaye hose, naho wowe uronse umuti uzogukiza ibibazo n'ibyago. Mana ishimwe, ni icaha nigitakaza inkomezi nkiriko ndavuga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, kuko nta mwese dufise aruta icaha. N'icaha nico cabaye inkomezi y'ibyago, ubundi nta byago byari bihari. Imana yaturemanye umunezero, Imana yaturemanye ubuzima bwiza, ariko icyaha cyaje kudukorera ikibi. Mugenzi w'ico cyaha n'umwe adushuka. Bibiri tubwira mu Banyefeso 6 ko bakoresha amayeri, mu Gifaransa amahuse, kugira ngo adute muri ico. Uyo nawe nyene yatubwiye akiri mu mubiri Yesu, wenda bahari ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'ubwo kunesha ubushobozi bwa wa mubi wose. Yaje ngo adukize abansi bacu n'amaboko y'abatwanka bose, n'amaboko ya Satani yose akuveko. Hariho abamukunda bashaka kuba baragumbiranye, ubwo abashaka kuvavanura nawe, amaboko ya Satani yose akuveko. Ikindi tukibona mu murongo wa 74 ngo izoduha gukizwa amaboko y'abansi bacu tuyisenga atagoba. Haleluya. Yaje kuduha kumusenga atagoba. Zakariya yahawe kuvugishwa na Mpwemu Yera abonye kuvuka k'umwana wiwe Yohana umubatizi, uwo ataraciteze mu busaza bwiwe n'umukenyezi wiwe bashaje, ariko Imana yamusanze mu buherezi iramubwira ko umugore wagiye gusamira. Amaze kuvuka yavutse Zakariya yaragobwa ururimi ngo atari yizeye ibyo abwiwe na Mpwemu Yera, ariko noneho agobora ururimi arugoboroka, bamuhamagaye ngo yite izina umwana. Mana ishimwe, abonye ibyo bibaye noneho yuzura Mpwemu Yera avuga ibintu bikomeye by'agakiza twagira duhabwe gakomotse muri Yesu Kristo. Muriko niho tubona icyo Yesu yaje gukora, yuko yaje ngo aduhindure. Haleluya. Dushobore guserva kwadoha Imana yacu atabwoba, dushobore kuba abahimbaza Imana, bayihimbaza atamakenga, bayihimbaza bayishikira. Mu Baheburayo cyatubwira ngo ko dufise ubwo bushizi bw'Imana bwo gushikanwa hera cyane, duciye mu nzira nshasha yadutoboreye, ngo niyo gihuzu cera nigikingiriye ahera, ngo ko dufise ubwo bushizi bw'Imana bwo gushikaho. Nuko rero twegereze atabwoba, imitima yacu ishize amakenga, ko ufise ikaze kwa Data. Amen. Bimeze uko nta wundi uza gukenera gutuma Margarita na Sudani, nta uza gukenera gutuma, kuko Yesu yaciye inzira nshasha idushikana hera hera, turashobora gushika twebwe nyene. Nyemere bishikeyo kuko nutashika hari ibintu utazobona, kandi si tutazona gusa, tutabonye muzona abana bironse. Bibiliya itubwira ivyahera hahera ko ariho haba isanduku y'isezerano y'Imana. Iyo sanduku rero yari nk'inkoni yayoye, iyo yari mu manu. Iyo sanduku rero yari mu vyagezwe vy'Imana. Haleluya. Yaje ngo aduhe kumukorera atabwoba, dushikaho hantu mu bwiza bw'Imana atabwoba. Kumukorera si ugukubura hano, hano urashobora kuhakubura mugabo utari umuadorateur, utari umukunzi w'Imana, utari umuhimbazamana. Mugabo ni wowe umuhimbazamana. Uraje kuvuga ngo tukayisenga atabwoba agakwabo, turabera tugororoka mu
dufise iherezo ryiza abantu b'Imana. Aleluya. Rero iratweza, Imana ishimwe iratweza. Turiko turumva ngo none yaje gukora iki? Yaje ngo duhe kwera. Ahagomba kwera tukwakire. Amen. Muri nondwi nko kuwa mbere nararyoherewe ijambo canke gutahura aya majambo y'ingene umunsi umwe Yesu yatanze ubushobozi mw'ijambo gusa, abwira intumwa ziwe zisanze aho ziri, wewe ndabahaye ububasha. Uwundi munsi azutse mu bapfuye, yarazutse abasanga ahantu ariko arabasezera ngo acabungura ubwenge. Navyo nyene sanu yakoze nka burya abantu bafyondagura mu mashini, mugabo yaravuze gusa ko bunguye ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Kuva uwo munsi baca abantu batahure ivyanditswe. Turashobora kwakira ibintu bidasanzwe mw'ijambo kuko yavuze gusa bikatubako. Abakira inkomezi tuzakire, abakira kugororoka tukakire, abakira umutima wawe icaha tuwakire. Amen. Abo bantu nk'abagenzi banje ngomba kubabona. Kandabereka Imana je nkomeretse bagenzi banje si umutima wawe icaha, bagomba kwakira umutima wawe icaha. Hamwe umenya kirakurukiye kikiri kure ukaciruka, baduze ibiganza. Yesu aguhe umutima wanka icaha. Haleluya. Ivyo bintu ni vya vrai, ivyo bintu birakomeye, birahambaye, yuko mu masegonda make umutima wa kera uvamwo hakaza umutima mushasha. Inkomezi za kera zagutwara agacuri zikujana mu magomba y'ivyaha, zikakuvamwo zishasha zikujana mu bugororotsi utaruzi ko bunabaho, zikakwisukamo mu masegonda makeya ugahinduka. Izere Yesu, izere Mwana w'Imana. Ibisa amajambo benshi muri mwebwe murabifitiye ibihamya. Ni mu minota mike twasenze Yesu ndakwakiriye, kuva uyu munsi ibintu biraduhindukana. Iyo Mana yatugiriye gutyo iracaduteza intambwe ziri très géant, zinini. Uko yaduteza intambwe ya mbere tukabona turakijijwe, iracaduteza izindi zinini tugahinduka. Haleluya. Hano batugira bigasaba gusimba. Haleluya. Mugabo araduha kwitazahura yegayega ngo tukumane isonze jibwi yose. Ubasingira na hariya ukarahakuye Imana ikomeza amashyi. Yaje kuduha kwidegenza ku caha, yaje kuduha kwera. Haleluya. Tumukorera atabwoba, turabera, tugororoka mu nyonga zayo iminsi yacu yose. Amen. Nazi yaba bisaba kugororoka ufatiye ku mategeko y'igihugu, je kweri nobigerageje bakamfatira muri make, kubera igihugu naco nyene kirasigwa. Amategeko y'abavyeyi nayo nyene arasigwa, hari n'igihe nabo nyene bashinga harimwo amakosa nk'abavyeyi. Ariko kugororoka mu nyonga z'Imana, Imana isuzuma byose, Imana iharura ikintu cose, Imana atana kimwe iyobewe. Izi ni inkomezi z'amaraso ya Yesu.
zigakira kandi arazura akazura n'abagihagaze. Haleluya, Yesu ashimye. Yesu arakoza bikibagirwa ko ugeze gucafura, byakire mu izina rya Yesu. Haleluya, arazi guhaguruka agashingira intahe kutakiri wa wundi wa kera. Arazi guhaguruka agashingira intahe ko wahevye kwiba. Arazi guhaguruka agashingira intahe kutakiri umunyenzigo. Arazi guhaguruka agashingira intahe ko wa mutima wa kera wapfuye usigaye uri mushasha. Yesu abane nawe. Amen. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Ndashaka gusoma amajambo asiguwe muri aya majambo akurikira hano 77 kugeza ku 79 haratwereka agakiza ico arico. Dusome kugira vyumvikane, duhere ku 76. Kandi nawe mwana uzokwitwa umuntu avugishwa n'isumba byose, kuko uzokwitangira imbere y'Umwami Imana gutegura inzira ziwe utuburungu tubiri, kumenyesha abantu biwe agakiza ko ari uguharirwa ibyaha byawe. Ngiri afite agakiza no guharirwa ibyaha byawe. Iyo ni ijambo ry'Imana. Murongo wa 78. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Haleluya. Byongereko uti ni kubw'umutima w'imbabazi. Nta bindi bibazo utaba. Ni kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Si ngongano, si ukugerageza kwawe, ni uguharirwa ibyaha atamahera utanze, ni uguharirwa ibyaha udatanze umwana wawe, ni uguharirwa ibyaha udatanze amaraso yawe, ni uguharirwa ibyaha udatanze impene zawe, ni uguharirwa ibyaha kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Ngiri uri hafi ako nagakiza kabonerwa muri Yesu. Haleluya. Amajambo akurikira avuga ngo uwo mutima w'Imana yacu niwo uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru. Haleluya. 79 ngo utambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu, urongorera ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Ako nagakiza. Umutwenzi ukadutambikira abari mu rupfu, abari mu mwiza, udutambikira turi mu mwiza, turi mu rupfu, ukaduha kugendera mu nzira z'amahoro. Akira amahoro. Hafi yawe n'ubundi ndakugoye cyane, umbabarire. Mbwirira n'undi uri hafi yawe, ufatane ikiganza nimba agifise nawe ugifise, uti agakiza ni akamahoro. Yakire rero. Haleluya. Nararyohewe kumenya aya majambo y'Imana. Niwumva ibikubuza amahoro, uzobibwira uti mviramwo, kubera nturi mu migabane nahawe, kubera agakiza nahawe ni akamahoro. Agakiza twahawe ni akamahoro. Tuzogendera mu nzira z'amahoro. Bakira intsinzi y'Imana.